Bakunzi ba Akamo TV, ni mu nkundire nongere kubaha ikaze mu biganiro byacu aho dukomeza kubabwira ingene byifashe ku rubuga rw'intambara mu gihugu kibanyi ca Kongo, nkuko twabasezeraniye ko umwanya ku mwanya tuzoguma tubaha ibishasha biriko biraba mu gihugu ca Kongo ku ntambara ikirahuza umuhari M23 hamwe n'igisirikare ca Kongo arico FARDC. Uyu munsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, igisirikare ca Kongo arico FARDC cagavye igitero kidasanzwe ku muhari w'abaroberi witiriye Twigwaneho, aho hashoboye gupfa abasirikare batari bake, ndetse hakaba harimwo n'uri kw'ipete rya koloneli bita Koloneli Kajeje, nawe akaba yashoboye kuhasiga ubuzima. Hamaze imisi hari agacerere ku binyamakuru bitandukanye byari bimaze imisi bishikiriza amakuru y'intambara ariko ahuza umuhari M23 hamwe na FARDC, ariko amakuru bwayo asanzwe ahari kuko umuhari M23 ntabwo wigeze uhagarika imigwano na gato. Uyu munsi turaza kuganira cyane ku igandagurwa rya Koloneli Kajeje, yari asanzwe ari mu muhari w'abaroberi bise Twigwaneho, n'umuhari w'abanyamurenge umaze igihe gitoya cyane utangaje yuko ugomba kwifatanya n'umuhari M23 amatwarire ya Perezida Tshisekedi asanzwe arongoye igihugu ca Kongo muri kano kanya. Inyuma y'urupfu rwa General Makanika, turamaze kumva ibitero bitandukanye bikozwe na FARDC ku muhari w'abarobere wiyise Twigwaneho, aho ndetse n'abasirikare bakomakomeye muri uwo muhari bariko barapfa ku bwinshi. Murashobora kwibaza muti none byagenze gute kugira ngo leta ya FARDC itangure kugaba ibitero bitandukanye kuri uwo muhari Twigwaneho, mu gihe mu minsi yahera tutahora twumva ibitero bigabwa kuri uwo muhari wa Twigwaneho. Nimukomeze kubana natwe muri kino kiganiro twabateguriye. Turaza kubabwira ibyaranze Koloneli Kajeje, tubabwira n'ico yarajejwe muri uyu muhari w'ikiroberi biyise Twigwaneho, ikiroberi gisanzwe gikukira ubwoko cyangwa se umuryango w'abanyamurenge. Imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro cyacu, twagomba tubamenyesha yuko leta y'u Rwanda iriko isuka ku bwinshi ingabo zayo mu gihugu kibanyi ca Kongo kugira ngo zije kurenforsa, biboneke yuko inguvu z'umuhari M23 zisa n'izagabanutse ku rugero ruteye ubwoba. Tubibutse kandi yuko igihe umuhari M23 wariko yakoresha inama abenegihugu bo mu gisagara ca Bukavu ko bari batanze imisi ibiri yuko bazoba bamaze kwigarurira igisagara ca Uvira, ariko bisa nkaho iryo sezerano umuhari M23 watanze litagishobotse kuko iryo sango bihaye biboneka yuko batazoba babishitseko. Nimudukundire iki kiganiro mu kibandanirize kuri iyo link twabashiriye muri commentaire ya mbere kugira ngo mwumve mu idonido Koloneli Kajeje yarinde, yarafatiye rungana gute uyu muhari w'abanyamurenge witiriye Twigwaneho, kandi muze no kumva abandi basirikare bashoboye gufana na Koloneli Kajeje mu gitero cyakozwe na FARDC. Dukomeza kubasaba ko mwogira sabone mwebwe mudukurikirana mutarayikora kugira ngo dukomeze kwagura uyu muryango wa Akamo TV, binaborohere kuza murakurikirana ibiganiro byacu mutarinze kubihabwa na bagenzi banyu.